Inkuru nziza Yesu Kristo ko twashikirijwe na Luka. Muri irya minsi Yesu atangura kubwira ishengero ryahinda ati, ururwaruka n'urwaruka rubi rurondera ikimenyetso, nta kimenyetso kindi muzohabwa atari ikimenyetso c'umuhanuzi Yonasi. Nkuko Yonasi yabaye ikimenyetso c'Abaniniva, niko n'umwana w'umuntu azobera ikimenyetso ururwaruka. Ku munsi w'urubanza umwamikazi wo mu bunamanuko azohaguruka kwagiriza abantu b'ururwaruka agire ko arutsinde, kuko yahanutse ku nkiko akaza kumva ubwenge bwa Salomo, kandi hano hari uruta Salomo. Ku munsi w'urubanza Abanyaniniva bazokura hasi kwagiriza ururwaruka bagire ko barutsinde, kuko bihanye kubera inyigisho za Yonasi, kandi hano hari uruta Yonasi. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye, guhera ku ijambo ry'Imana ku nziza twaziriganye cyo hahise kubandanya n'uno munsi twumva Yesu Kristo aguma agaruka mbese wenyene n'igisomwa cyane n'inkuru nziza nyene bigaruka kuduhamagarira kumenya ico turi n'ico turi cyagituma tutegezwa kuba nico rero duhamagariwe nyene. Nico twumvise kwa mwisomwa ca mbere, aho twumvise Pawulo mweranda mu ntango y'ikete yandikiye Abaromani, Abanyaroma, abibutsa ico umukama yamuhamagariye, abereka yuko yamuhamagaye ari we yamuhamagaye, hanyuma akamugira kuba umutumwa cyangwa umuhanuzi w'abapagani kugira ngo bahinduke. Mbere nabo gaca bibutsa ko nabonyene Imana yabahamagaye, kandi cyambere duhamagariwe ari ubweranda. Ico rero yagarutse ko mu nkuru nziza Yesu Kristo mu kuhagiriza aba bantu. Twumvise bavuze gwishengero ryahinda, bari abantu benshi bari ngaho, twovuga yuko twaba tumva ngo yarabarenganije, kuko ko bari benshi no bari bahari kubera ikivuga ko arugwaruka rubi ari babi, kandi baje kumwumviriza ari benshi. Ariko kumviriza no kumva biratandukanye, kuko abo bari benshi bari mu gwinshi, novuga mu kivunga, kuko hari abari baje kuraba ivyo birira baguze imikate barya, abandi baje kuraba ibitangara akora bwayo baritambira nk'ibirori, abandi batazi n'ivyari byo. Bamwe babaza ati bavuga nini ngo bari mwengo n'umuhanuzi, undi ngo n'umuntu nk'abandi, mwengo bariko bari mu kirori. Cyo gituma ababwiye abahamagariye kuzirikana yuko ni babi, kuko batazi gituma ari ngaho uwari we uwari imbere yabo, kandi batanarondera kumenya icarico. Twanumvise ejo hahise ingene umunyasamariya amaze gukira, abandi bagumye aho bashika yere gukira ku mubiri acaguma bagenda, ariko we yaciye agaruka gutyo akira ni ku mutima, aramenya ico umukama yabahamagariye. N'aba rero no munsi n'urwaruka rubi bwa mbere ntigwamenya igituma n'ivyo bimenyetso barondera ivyari byo, kuko bari bamaze kubona ibimenyetso vyinshi, bari bamaze kubona ibitangaro vyinshi, ariko baguma basaba ibitangaro, kuko ntibamenya yuko ivyo bitangaro bigamije kubashikana gutahura yuko uwari imbere yabo ari Imana yigize umuntu. Ico gituma ababwiye ati, nta kindi kimenyetso muzoronka atari kimenyetso nk'ica Yonasi. Ico kimenyetso naco turakizi, ni ikinyegezwa ca Pasika. Ikimenyegezwa ca Pasika, ugupfa n'ukuzuka kwa Yesu Kristo.
ati ni umwana w'umuntu rero imbere yanyu niwe azokwizura mu bapfuye, nico kimenyetso cyonyine muzoronka. Niyo mutamwemera rero ntimuzorondere ibindi bimenyetso. Kandi kiri naco abahambariye nuko batarondera ibimenyetso kugira bemere, barondera nko kurorera bisanzwe. Kandi kugira twemere nituba dukeneye ibimenyetso vyinshi, kuko ibitangaro twama twabirose iminsi yose. Niwo vuga mbere kubona twanavyutse no munsi, ico ni igitangaro gikomeye gose. Kubona ndi umukristo narabatijwe, ico ni igitangaro gikomeye gose. Niho rero duhamagariwe kubiraba ubwo ivy'Imana imaze kunkorera bingana gute, binsaba yuko nemera kumenya ico ndi nk'umukristo. Aciye rero adondagura ubwa mbere arabereka umwamikazi yaje kuraba Salomo. Salomo yarafise ubwenge bwinshi, bavuze ati ubu hari uruta Salomo. Kumbure niyaza kubagize babwira ati jewe naje kuraba Salomo yarose ubwenge, namwe mwarabonye ubwo bwenge bwakomokako ariyo Mana yamuhaye Salomo. Ntimwanamwemeye ngo murondere kumumenya ngo mumwemere. Abanani niva nabo bati twebwe twemeye umuhanuzi Yonasi vyatubwiye, namwe mwarose isoko iyo yabivomye Imana Yesu Kristo, Imana yigize umuntu, ariko ntimwamwemeye. Niho rero bazaza kubagiriza ati mwebwe rero mwarase kwemera umuco nyakuri, twe twabonye umuco uva ku wundi muco turawemera, ko mwe mwabonye umuco, isoko ry'umuco muranga kuryemera ngo murikurikire. None rero natwe no munsi twava twiyumvira ngo abo abwira ngo bare bico gihe ngo abana twariho twari kuba turi ngo tuba twaremeye, ahubwo twebwe mbere no munsi bico gihe ca Yesu Kristo boza kutwagiriza twebwe nyene. Mwebwe mwaramaze kumenya yuko Yesu Kristo ari Imana yigize umuntu, bari basiguriye murabitahura, bari bamaze kubereka bagahuza ubwuzure bwa kera n'ubwuzure bushasha. Murabona yuko bwose bwabura Yesu Kristo, ariko ntimwamwemeye. Mwarabatijwe, muremera ko mubaye abakristo, muremera mu rwarurimbo rwo mpora nibuka barimba ngo ibatisi ngo naramwemereye uko ntazokwiga ndamuhemukira na rimwe. Muranavyemera, ntimwarabishira mu nge. Twari twageze tuvyemera, twaramukurikira, naho twaramwemeye ko tuzomukurikira. Nitwemeye ko tuzokwigira tumugamburukira. Mugamwe bwigiye mwabatizwa mwaravyemeye, ariko ntimwanabishize ni mu ngiro. Murabona cyakinyegezwa Yonasi yabura cyo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, arabura ko naye muzozuka. Nimwavyemeye ngo mwishe ni mu ngiro. Muca murazirikana yuko ivyo mufise byose ubuzima bwo kwisi ari ubuhera, ariko muhamagariye ubuzima budahera, ntimwabikurikije. Gutyo rero tukaba turuswe mbere dufise icaha ubugaba buruta abo bico gihe ca Yesu Kristo. None rero nkuko twavyumvise Paulo mweranda aduhamagarira kumenya ico turi, ndi umukristo nemeye iki, kumenyesha Yesu Kristo. None ubwaho ndivyo nkora by'ukuri birayerekana ko ndi umukristo. Ndazirikana yuko umuhamagaro wanje atari wo kuza ngaha kwisi ngo ndye ibintu byose. Ndemera yuko nimba mfise ico ntegeza kurangura imbere y'abandi bantu, ndazi ko ico nahamagara ari uko ndabashikana kuri uwo muhamagaro. Ndazirikana ko umuhamagaro wanje wa nyuma ivyo mfise vyose bishaka yuko nshikako ari ubweranda. Nimba ndabizirikana none ivyo mfise uko ndabikoresha nk'uzirikana uwo muhamagaro mfise. Keshi rero novuga yuko natwe bazoza kutwagiriza uko nyene. Abatigeze bamenya Yesu Kristo, abapagani bazokutwagira ati mwebwe mwaramenye inkuru nziza, mwama mwisengera iminsi yose mutondayo, muvyukayo mwirigwayo, ariko byarabananiye gukurikiza amategeko, mwarananiye gukurikiza ivyo mwemera. Gutyo batwagirize banadutsinde. Nivyo rero Yesu Kristo uno munsi aduhamagarira aho gushikaho nyene, tukaraba ico twemeye, ico turi, tukaraba yuko vy'ukuri kijanye n'ico turi. Kuko ibi byose dufise ku isi, ivyo byose imbere tubona nibiduhamagarira gushika kunywana n'Imana, kumwe kwa wa munyasamariya weje gusenga Imana. Kuko mushake musubire, sinzi ko murasoma mu byahishiwe neza, muzobona yuko ico umuntu ahamagariwe ari kubabweranda, kandi cyamagariwe cya mbere ari ukunena hazimana imyaka yose. Muze murabe bavuga ngo
ngo abera ngo mbona abantu bambaye impuzu zera de, ngo mbona abatama ngo bari imbere y'Imana ngo bayisenga imyaka yose, baninahaza imyaka yose. Bayininahaza. Nico rero duhamagariwe natwe turabe rero yuko umwe wese icyo ahamagariwe akirangura, turabe yuko dushika nyene dukora nk'abakristo. Nitwatire turashika ngaho twese tuharabe, kuko nta kindi duhamagariwe atari kuzirikana yuko Umukama yadutoye nk'abakristo kugira ngo tuje kumumenyesha abandi bataramumenya, hanyuma mu nyifato, mu ngendo, vyose birihimbaze mbere vyerekane uwo twemera. None rero aho Yesu Kristo atwihereza ku meza meranda, nta kindi aduhamagarira kuba ico turi.